Bakristo bavuka ibwake neza ingene bihimbaye kubona abana b'Imana bavuye hirya no hino baje ngo bakoranire hamwe nk'abavandimwe nk'abavukanyi bagakikiza iyi altari nyeranda, altari Kristo wenyene yitangako, ya altari duhamagarira kuba umwe, ya altari uwo Kristo yitangirako akaja dutumira kumwakira kugira ngo ducike umubiri umwe. Turaza kuvyumva mu bisomwa vyeranda. Tuje gusenga, tuje gushemeza, tuje no kugendanira umwami wacu, Imana yacu, umukama wacu, umukiza wacu Yesu Kristo muzima mu isakramento ry'Eucharistia. N'umunsi mukuru cyane w'isakramento ryeranda, n'umunsi mukuru cyane w'umubiri n'amaraso by'umukama wacu Yesu Kristo. Uyu munsi turashobora kugira duti turagize Ecclesia umuryango wacu n'abisi. Muze rero bavukanye twese kuri yo y'inkuka nyeranda ya misa, dusenge dukengurukire Imana, tuyininahaze, twongere tuyisabe bidukomereze umutima wo kwemera Yesu umutima mw'Eucharistia. Iyo Mana ikomereze ubumwe hagati yacu kugira ngo turushizeho kuba abatumwa b'urukundo bwa butumwa Yesu wenyene aduhamagarira ngo tube umuco n'umunyu w'isi. Muze rero tubanze twicishe bugufi mu mutima, tubanze dusabe ikigongwe kuri aho hose twasivye mu nkuka nyeranda ya misa, aho hose twagize ubunebwe bwo kuja gushingira Yesu muzima mu isakramento ry'Eucharistia, naho hose twamwakiriye tutiteguye neza. Ndirega ku Mana rugira byose, gukora cyane cyane mu byumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kuyobagizwe na tegereza. Nibwo naracumuye n'umurapisi n'imana, nicyo gituma nabaza amarira mu ibibazo yanyamugira n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu
musabire mu Mana yacu. Imana rugira byose nitugire ikigongwe maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu iduhe ubuzima budahera.